ikiremba baduka Nyamugari baca batwururukiramwo baca bahera hejuru mu ruramba ko hejuru barica kandi twebwe ku mutumba mvako ntibatoranije kuko abatutsi ntibahunze bagumye hamwe bagumana n'abahutu bisangirira kagwa sabatutsi babaho hantu bose barajyaniranye baca baramanuka badushungurukiramo neza barica bakuza ko n'indiri munda barayikurayo abatutsi baravuga bati baratumaze baradutema barakasha imipanga abahutu bati hariho inyigisho z'imbere y'igihe urumva rero ibintu bene ivyo bitanguye muri societe kuba hakaba bamwe bamenya amajambo n'integuro y'ibintu abandi bakabahisha bakabimenya ni intandaro yo gutangura gucanamwo hama hagaca haba ikintu umuntu atateguye burya rero si vyiza nibaza ivyo vyabaye ukuri kurakenewe kumenyekana mwumva yuko hakiri igipfungu bamwe bagira bati bimeze uku abandi uku la direction Kanyaru iyindi cibaskira vers la vallée muri zone ya Nyamugari zitangura kurasa uwo muhingamo wose tukabona ibigwati bisha muri Marangara muri zone Nyamugari hanyuma mwijoro tukumva amasasu hakujya yiwacu ahitwa Igatwaro mu gatondo nka saa 11:45 niho abantu bavuye Igatwaro bariko barahunga bambere baci wacu batubwira ati naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe kune akagenda avuga ngo vyabindi muraga biraza kuba ngo vyabindi muraga bamuraza ko c'est-à-dire bikubure byari bizwe ari byabateguye hasi kuko nka Monpere yavuze ati mbega jewe ninde yonyica atacu dupfa baje kumuraba kabiri vangaha irabiyuja no munsi turarica zimwe ni bande bica abandi abahutu turica abatutsi jewe nitwa Bukuru Baltazar nkandi umukukuruke nakukurutse ndumushingwa manza wa leta ngo naciye mu rwego rw'abashingwa manza jewe kurenga wanga narinjejwe nari naduze ruguru mugabo cyari kinjanye naheruka kwibaruka umwana nagomba kuzoza kumwatirisha ku ntega hafi y'abavyeyi nabo babona umuzukuru nuko rero ndagenda hanyuma nshitse ivumbi hariho umusanteri waho yitwa Severino Minani yari umugenzi nari nkunda kuharara nciyo mahiriwe uwo munsi ndagendera ngati ati bataza ati ndakubwiye ati no munsi nduranga ngo kandi kida kubujije ngo ntuze kugenda hariya mu runyankezi wanyu ati hari abantu bari arme bari twaje amacuba panga n'imiheto ati wogendayo ntuvayo turakoze ndagenshike mu Kirundo niho ugenda mu Kirundo hanyuma naho cyise murambura kujyo kumva ndimo ndavuga amazina y'abantu ndagenda ari musanteri yari mu Kirundo yitwa Ibonimana Kome yari umugenzi naramugishe no mu ishuri hanyuma aramwateye ati ndakubwire ati no munsi nduranga ati nivyo ukunda intacu ndabandanya ndaheza ndagenda ndasaba indarahandi mu Kirundo ukero nziruka ku ntega naro n'umugenzi twajanye yagomba ko ndamutora kwa Sebuko
hariya ku mugendo nshitseyo rero ndaca ku ntega ndaca muhirana nabanditswa mu Kanabugiri niho nari nasize inzu nubakiye abavyeyi bayibamwo hanyuma ibintu nari nzi ko nza kurara muhira ibintu nari natwaye ni murambika ibintu ndagaruka kandi mudusasire tuza kuryama ngaho niho kubandanya rero ndahita nawe ngenda yabwiye aho ngiye mukafere veriye nyamwe bica nabi ati tujyane nanjye kubaramutsa turajyana mu mudugu umwe ndaheza ndashika ku mugendo turaramutsa uwo muryango hanyuma rero nta n'akayoga nanyoye nacaja ku gitanda ndigaramira nyene ndaba ntigenda umushoferi si hanyuma turagaruka turimo turazira sheme fezo tubanda abarimo bariruka baza biruka hanyuma turaro n'umudirecteur wo ku Ntega nawe narimwe ariruka tibega ko bunyiruka nibiki ngo sigaho turabandanya ndashaka ku Ntega shitse ku Ntega kuri centre ku Ntega bahazi sanga abantu bari ngaho bajumarariwe ati mbega ntinamaki ibintu nibiki ngo siga hariho umuntu yitwa Bucana yaramukomersa yaragiye mu Kirundo hanyuma arimwe aragaruka agonga umuntu agonze umuntu rero aca ariruka ataraza nyine ariruka kune akagenda avuga ngo vya bindi muraga biraza kuba ngo vya bindi muraga bamuraza ko c'est-à-dire bikubure byari bizu ari byari bateguye hasi ataraza apele no muhiriho ya agatse acarabanda afata direction vers Maranga hanyuma abasoda babonye yagonze umuntu effectivement baraza bakora icyagira ati yaciye tuburi n'uyu yaciye abantu bashago vyari n'ivyo birabaye kabisa erega muri iryo joro nyene aho umugenzi ari kurara ko yaciye ati tishu umugore wene yaciye ati yari mugere mugume ngane cyadabandanya ndashika mu Kirundo hanyuma ndara mu Kirundo ku mugenzi nyene niho rero bukeye mu gitondo naduga ikanyinya hejuru chabona imiriro bazi ku Ntega ahantu hitwa Igitwenzi uri ku Ntega urahabona urabona iyo hari ikintu imiriro urayibona urabona nzizo zirimo zirashari mbega bijya bintu n'ibiki hanyuma rero nkaza nkabona ibintu sinavyumva rikagenda hakirika ndaheza rero nsandavayo kuya umanuke n'ubu twaja turaza turi mu nzira turimo turaza gushika Zambu tukabona abantu bose baguma biruka bagira ngo sigaho biruka hanyuma no kujya nze kuje Bujumbura uvuye ku Ntega bacivumbi hari ukuntu nyene bari kagenda gacingose hose byari bigoye narinze gusubiza Muyinga hari Muyinga rero kubera nandi zirarejo ndakunda gushika rero zohinguke shiki Bujumbura ngo amaze gushika rero nawaza cyanuve iwacu mu mpere baramwishe anuva mama yahungiye ku isoko hari umurumunanje yari nawe nyene baramwishe
nivyo ishu sinobandanya ubwo mu nyuma rero abavuga ngo ni ngo jenda ngo ni mu babiteye ngo nani bigira jera ariko sivyo baratubeshe kuri bigira jera twahuriye mu nzira daye we avuye muhiri wabo nanje nimo ndagenda donc rero icyo cyabaye twebwe twabanze kuva ubwo rero numva rero ko iwanje gaco ntibasa inzu baraturiye hanyuma perezida Buyasu yarahari mugabo aje rumuzuye narabaye na konsenga kuguma muhira ngo murango ngo ntasuye ngo zohavaja kuyihora nihore mu biki mugabo ukomeye naronse iyo message ati ntusuye kubuja guma muhira ese ndaguma muhira nyine gushika abaja kugira abantu hete bagarutse batijya mu muramu weshira vraiment nta kintu cyamuvuye ko cyo cyakoze hariya ziraza zari zibiri hama zigeze hejuru ya Nyamugari zirahagarara hama zirururuka zica zironja la montagne Nyamugari imwe icigenda direction Kanyaru iyindi cibaskira vers la vallée muri zone ya Nyamugari zica zitangura kurasa uwo muhingamo wose tukabona ibigwati bisha muri Marangara muri zone Nyamugari hanyuma mwijoro tukumva amasasu hakujya yiwacu ahitwa Igatwaro mu gatondo nka saa 11:45 niho abantu bavuye Igatwaro bariko barahunga abambere baci iwacu batubwira ati naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe barenganye tuza twumva Jomavu haruguru yiwacu baca bashira position hirya ku mucamo iyindi bashira indi position hakujya yiwacu n'iyindi haruguru yiwacu ku mashuri iciri n'iyindi hejuru mu Itaba iyindi mu Gatobo urumva ikiremba ho yari nka poste de commandement yako kazone kote Nyamurenza naho nyene vyaruko ukumva umwanya wose n'amasasu avuga uwo munsi nirirwa ngaho ndaraho bukeye ku munsi wa gatanu mugabo entretemps twaramenye yuko hari abantu bari roshereshe aho ku mutumbi wacu in liste y'abantu 17 hanyuma abo bose uwashowe kurongwa mubwira akamumenyesha umwe akamenya inzira cyane undi akamenya inzira cyane ukiye rero 17 no 18 vendredi 19 rero hageze nko mu saa 6:30 gutya niho nabona patrouille y'abasoda ekipe ya mbere iraza hariho n'umuntu nyene agenda bereka bona berese sinye muhiri wacu uyu muhungu twari kumwe n'umugabo uragaba barenganye haza inotre equipe nayo izanana n'umuntu qui juste il y avait quelques 5-6 jours yari yampaye une révélation yantangaje yari umuntu badusanganwe twasangira inzoga kuva kera hanyuma sinzi anesida yabaye ahamagara umwana wiwe ngo wambwawe ndamwe nibesha urashaka kwita umwana wawe imbwa kandi ni ejo ni yagira amahirwe uzoza kuzaja kumuririra ngo ibiki nibiki ngo nimbwa nyende ngo yoshikaho jewe nshika wesha uko ndakuzi ninda nindesho ahantu woshika umwana watoshikaniye oyo yoshika kwa komanda reka kubesha ati twe tugirana inama buri wa kabiri na buri wa gatanu n'abavuye ku ruhoro n'ahandi ati kandi agaca anahana canya gategeka imodokari inzana numva ne wa muntu ateye amakenga uyo muntu rero nawe nzambona rero ekipe igira kabiri niwe ayirongoye agira kumwe wa mbere yeze ntihantu rero harabavye naciye bwira umugenzi nti tuva hano hantu tugende abavyeyi bari bagiye mu mirima baraje abandabwira nti burya jewe rero ndagiye mutamakaza arambwira ati ya nugume ngaha ivyo biri hari Marangara n'iki
jewe byo mpejeje kubona byanteye amakenga niba wumva woshobora kwihanganira kuntambuka umuvyimba imbere y'umuryango nta ngorane jewe takupaga korora moso ziti ntugende imana ikuja imbere icyo gihe kuva iwacu uja ku mupaka mu Rwanda yari amasaha nk'atatu dommage ivyari bishoboka ko nojayo fata inzira yo kugaruka kaburimbi mu Gatobo hari habari bamaze kwicwa naho nyene ndagenda nja muri Tangara ngoma ndindira yuko ibintu kumbure situation yomera neza nkagaruka mugabo numva yuko hariho recherche indiko izi ngaho sinoza kwishora kuri songoye reka mbandanye ngenda buke itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda badajabutse muri Tanzania icyo novuga nuko nka komine Kiremba mu by'ukuri nta bantu bashamiranye hagati yabo abantu bose bapfuye muri Kiremba bishwe n'abasirikare abo basirikare nuvuga baje bafise intonde z'abantu barondera bamwe baramenyekana iyo babiciye abandi nabo habatsinze kuri centre nyene Kiremba abandi nabo abaye porte dispare rero kuco mwavuze nk'akarorero kujijanye n'ica abanyeshure mu ma internat hirya no hino harabaye détention au courant de cette année scolaire notamment kuri ETS za Musenyi za Mureke n'ahandi kandi vyose c'était sur fond ethnique muri kaminuza hari cyabaye bise ngo kwasa icyo gihe ku batabizi hariho umudiho bita kwasa w'abakongomani nkuko bavuga ndomboro canye ibindi icyo gihe bateguye ngo soirée dansante muri kaminuza mugabo biza kumvikana yuko hari mu integuro yuko habwo abantu bigenza ku bandi kugira ngo babavunagure bituma rero n'abari bagize reservation y'ivyumba baca bakira gute bataha mugabo ndicabuze yuko iyo tariki ya 26 nababwiye habaye ubwo ruhagarara ariko Imana yarakinze nta muntu yoba yarahasize ubuzima mugabo la tension était palpable ivyo rero murumva yuko quelque part si on faisait la liaison n'amajambo amwe yagenda avugwa n'abategetsi mu gisirikare notama watwara ikambi yo mu Kayanza watwara Kangakumbu n'abandi warumva yuko umenga hariho incitation à la violence ivyo rero mugabo novuga ni igihe cyose intwaro hagira ingendo y'ukurenganya umugwi w'abantu imera n'imperuka haba akaga koba mu gihugu sinovuga ngo ivyabaye ntega marangara ngo ni ibintu vyizanye gutyo vyadutse ni nka konsekansi y'ibintu babayemwo igihe kirekire cyo kurenganyana ibintu bamwe n'ivyo malheureusement abagwa mu mporero n'abantu bato kinoriye n'avoir avec l'exercice du pouvoir ikindi no tanga ko umuco gusozera egome baravuze ngo hari ngo igihugu ngo catiwe n'abantu bavuye mu Rwanda onakize ari bihutu mugabo kuvyonzi kuvyo natohoje ciwe icyo gihe sinari muri uwo muhari mugabo kuvyo natohoje nta mugwanyi wa paripehutu yabaho mu Rwanda imbere yuko haba abahungirayo mu 1991 mu kwezi kwa 12 ico gitero nta kuntu cyari kuva mu Rwanda ko ntabari kuba baje gutera n'ikindi nuko abasirikare nimba baragwanye n'abantu bateye ntihari kubura n'ibigwanisho bashobora gufata kandi babatsinze bakabaheraheza mugabo nta kigwanisho na kimwe igisirikare cy'u Burundi cyo kwerekana cyo bacaratoye aho hantu
bavuga ko boba baragwanye n'abantu bateye bavuye mu Rwanda. Aha rero je noshima yuko abantu tugerageza kwiyugurura kugira ngo les esprits zibe libere, ntitugume twokirita ibintu. Je regrette ko abarundi bagiye Arusha bagasezerana ko habaho kwandika gushasha histoire y'u Burundi, tukaba tugeze no munsi atana page imwe yako kahise yoba yaramvikanywe ko ngo yandikwe. Umuntu wese akagumya ivyiwiwe, mwese akagira sa version, ivyo navyo biri mu bintu kwihandicap, l'évolution des bonnes relations qui doivent présider la communauté, la société burundaise. Ku mazina nitwa Marie Regine Ntawuyankira, nkaba mvuka ku mutumba wa Ruramba muri komine ya Marangara, intara ya Ngozi. Ku vyerekeye ugwimo rwa Ntega na Marangara, ndaguha iminota 3 kubera umukenyezi dukundana kuva kera, uravyemeye? Urakoze cyane. Nturenze 3. Ntasa hafise mugabo. Ndakubwira. Hanyuma reka duhere ku ntango. Jewe niga mwaka wa 5 w'amashuri mato, nukuvuga hari nko mu kwezi kwa 5 bavuze ngo mbega nta bihuha nta kibyariho. Je nyamvuye ko ibihuha byariho. Mu kwezi kwa 5 regeze kumva abavye bavuga bati bajyango batangure gufata abantu bari ibigega vya leta. Hanyuma bakavuga ati turagowe. Sinzi ngene hari ku gacika mvura ari saa 8 za premidi, saa 8 umwigisha ntari bwaze twicaye mu ishure, je hari abakobwa batutsi kazi twagindana. Hanyuma dutangura kwiterera inkuru. Hanyuma umukobwa yitwa Anastasia arambwira ati hewe mu kwezi k'8 hari igikoko kizoza kujya abahutu kandi nta numwe kizosigaza. Atamba ati imisozi yose izosha, none ntituzohunga ngo yaho kizobajya mwijoro, nimugaje nzoza guhungira iwanyu. Acambwa ati ntuzoze ti kuko ni wazi wacu kizotujaniranye. Hanyuma ndamubwira nti none wewe ivyo bintu wabikuye hehe? Acambwira ngo ni papa yabivutse, ngo kandi ngo papa burya ntarara muhiye, ntarara ngarara ku ikomine, ngo mugabo ari gihataka tubwira ngo natwe tuzohungira ku ikomine, nanje nzohungira ku ikomine, ngo ya ntuzoze, niko yambariye. Hanyuma ivyo bihuha birabandanya buke. Ndibuka neza yuko mu kwezi kw'indwi haraje indege. Iyo ndege ntitwamye ko yari muri patrouille. Iyo ndege yarereye komine yose. Iyo ndege yagendera hagufi, tukayiraba n'abayirimo twitamarira. Hanyuma irisubije nyuma tangorana. Hanyuma mu kwezi k'8 hari tariki 15. Tariki 15. Reka mbere ku itariki 10 kuwa 6 itariki 13. Harabaye ibihuha baravuga ngo ngo bya bindi biratanguye, ngo batwaye ngo Deo Shimira Imana ngo baramujanye, ngo ariko batwara kamwe. Hanyuma icyo gihe muri iryo joro abantu bose baca barava mu mazu, genda ngo kwirondo. Haravuze inkoho barashika 3 bica birahera. Biheze tuca turyamye kuwa Mungu turaja gusenga nta ngorane. Hanyuma rero kuwa mbere ku munsi mukuru wa Bikira Mariya twarazindutse twagiye mu misa hari nka saa 3. Mugabo inkuru y'Imana isubira inyuma. Ico gihe kuwa Mungu mwijoro haraje imodoka y'abasirikare. Ico gihe abanyagihugu giterwa bace bagisambura. Tugiye gusenga kuwa mbere duca duhura na jomafu nyinshi z'abasoda zari 11 naraziharuye na blende zashika nko kuri 5 cyangwa 6.
bagize baragenda basanga igiterwa kirasambutse, basanze gisambutse baca barahagarara, baca baraturamutsa ngo n'amahoro, keko n'amahoro, n'amahoro, yego n'amahoro, mbere bamwe bakanatuvuga mu izina. Hanyuma turabandanya tuguma tutamarira brende nta twari bwabone, turahagarara turaraba gatonya, hanyuma nakanda turabandanya tuja mu misa. Icyo gihe misa yasomye Musenyeri Kaburungu. Bugingo imisa iri kirarangira, umukonseye yitwa Sentozi yaje yiruka mu ngoro y'Imana abwira Musenyeri ati rungika abantu batahe, burya ku ntega biracitse, twese tugira ubwoba. Musenyeri asohoye Ukaristiya atubwira ati nimushengerere Yesu kumbure baza guturura. Turashengerera akanya gatonya, hanyuma dutaha mugabo dufise ubwoba. Dushitse muhira niho byabihuha byabandanya, abantu bagira utugwitugwi mugabo haza itegeko ntihagira abantu basubira kuza bagira utugwitugwi. Hanyuma ku munsi wa gatatu kuko kuwa kabiri twiriwe uko nta ngorane, abantu baja kurima nta kibazo, baraja ku kabare nta ngorane, kandi abantu nivyo bari babanye neza. Ku munsi wa gatatu niho haza izindi jomafu nyinshi ziraza, ibitarwa bari bamaze kubikora neza, turazibona n'amabrende zuzuye no hejuru. Jewe nifise musaza wacu acava muhira ngo agiye kuziraba, agiye ntiyagarutse, baciye bamufatira aho nyene cyo kimwe n'undi mugabo bari kumwe, baca bamubohera musi ya jomafu, baca baramuburuta mpaka apfuye, aca arapfa. Urumva turabimenya ko yapfuye, ubwo buca buraza mu bantu tinaka niwe bahereyeko, twese tuja mu kajamaja. Na papa yari ku kazi yaciye ataha, tuca tuguma ngaho turatekereza kugira ngo turabe ibintu iyo biza gutahira. Hanyuma hageze nko mu masaha 9 niho indege yagaruka. Jewe indege yaje mpagaze musi y'inzu, irazi cyagufinya gose, tuyibona tunabari yo nuko tutari tubazi, twa kuvuga ati ninaka kuko arababona. Hanyuma irabandanya, nyamba yaguye ku ikomine, nyamba yago nsinze aho yaguye. Hanyuma icyo gihe buragoroba, papa twebwe atangiye kuvuga ati reka turamye ne twosaba ikiziga cy'uwo muntu tuzogihambejo, ariko ntibyashoboka. Bukeye abantu ntibagiye ku mirimo, twebwe ku mutumba mvako bagumyaho, twese twibaza ingene uwo muntu bazomuhamba. Saa 4 z'umutaga niho abasoda batwe tuba munsi y'umusozi baturutse ikiremba, bari bavuye ikiremba baduga Nyamugari, baca batwururukiramwo, baca bahera hejuru mu ruramba rwo hejuru barica. Kandi twebwe ku mutumba mvako ntibatoranije, kuko abatutsi ntibahunze, bagumye hamwe, bagumana n'abahutu bisangirira kagwa. Abatutsi babaho hantu bose barajyaniranye, baca baramanuka badushungurukiramwo neza, barica bakuza ko n'indiri munda barayikurayo. Uruyoya ntibatinya kurutega bayonete, baratumanukiramwo bye, barashika ahantu bajya ngo bashike ku gacimbiri k'iwacu. Niho nyokuru yaduga, nyokuru avuga ati yewe ibyo mbonye aho haruguru, reka
imisozi irikirasha hose baturiye nawe uronka uhungira indege iguma ari indege hanyuma izunguruka baca baratwururukiramwo bashitse iwacu baca bakoranya b'abantu bose mwese ngo mwese ata muntu n'umwe avuyemo nawe acarutse bagira ngo ni inama bapapa ngo nitwe batwica duhora iki ngo hari ibigega bya leta twariye ko ntari ibigega bya leta twariye mu ncama kusigaje iminota 20 mu misegonda 27 ego ndyango mpeze hanyuma bahejeje ibwo nyene baca babajamwo nukuri barabishe n'imva mwihoro nta wacarutse nacyo n'Imana yanyekete ati nta binogo rusange bihari hari ibinogo rusange byinshi cyane biriho turazi naho biri n'abarimo turabazi ego hanyuma rero mu nyuma tumaze guhunga urumva abanyagihugu abashoboye kurokoka bake baravaho mu ijoro bakaza gutora inkomere bazijana muri vumbi bagaca bajana mu bitaro mugasura bakabavura abandi kiremba abantu bamwe bashobora kurokoka gutyo koze mufaso yego ndagushimiye mufaso hanyuma sindahetse icyo gihe na mama niwe yagumye kuri uwo mutumba inkomere azarakanda bamwe bararokoka abandi baramupfiriye ko nta kundi hanyuma rero barateba twarahunze avuga ngo ihumure ryaje jewe abantu bambaye ngo newe waciye ngiwanyu ngo turazi ko n'imiburi ruti baje kwatera abantu bashasha nta n'inyoni yahasigaye kandi nivyo nta yahasigaye hasigaye baki hanyuma rero ibintu bigeraho mu nyuma bavuga ihumure ryaje ihumure rije siko ubwicanyi bwaciye buhagarara abantu bahungutse ngo nuko ihumure ryabonetse ahubwo barapfuye ku bwinshi ngo ihumure ryaje najewe narahatswe icyo gihe kuko mwene wacu yubatse vumbi niyo nari naciye mungira naraje nje kuraba mawe ndamubwiye ko mwene wacu yabyaye. Nitwa Jean Claude Hatungimana Nyakanyago kuri komine Ntega. Igihe ako kabi kaduka nari nkiri muto ariko ntuye ubwenge kuko nari mu mashuri makuru. Icambere nuko sinzi yuko novuga ibimenyetso ariko burya hariho abantu bagifise ubuntu. Abantu baretse kuvyemera ariko hariho abahutu baburiye abatutsi kandi hariho abahutu banyegeje abatutsi bimaze kuba kuko jewe banyegereje abantu 10 naho hari abandi bapfuye. Mwari mwavuze muti ibimenyetso sinzi ko nogishira mu bimenyetso ariko byaramenyekanye mugabo abantu ntibazemera kuko nka Mompe yavuze ati mbega jewe ninde yonyica atacu dupfa. Baje kumuraba kabiri vangaha irabiyuja uno munsi turarica zimwe ni bande bica abandi abahutu turica abatutsi timugabo ntitwifuza gukora amaraso mu rugo wayamuremye. Igere kabijana hanyuma ico gihe jewe ku mutumba mvukako umutumba wa Kanyagu narawuvuye ko ngenda koramutsa abavyara banje imutumba ni hejuru ucubona na Ntega mu kiyaya naho hasa nuko mengo harakirurutse
ku muco w'ibintu byaturutse nari kuri frontiere ya Ntega na Marangara. Aho hantu kuri uwo mutumba wa Mutumba nta muhutu yishe umututsi, ahubwo barakingiye abatutsi. Mugabo abari baje kwica Marangara baraje gutera, babwiye bati muza kwica umututsi wo ngaha mutumaze, kandi twarahunganye nabo kugira ngo batere. Bavugije akaruru, bahejeje kwica impene bafashe, banywa amaraso gishushe. Bari hakurya tubabona, ahantu tubabona hari hakavare hagati yabo natwe, kuko aho hantu twahamaze ava midi yose, twagiye kuhava après midi. Jewe naciye nza guserukira ivumbi ku mugoroba vers 17h 18h. Twasanze ivumbi hagaragara atari umuntu n'umwe hasigaye. Dufata ibarabara rija mu Kirundo n'amaguru, turi abahungu batanu. Colonel Nengeri niwe yajavuye mengo yatwara kambi ya Kayanza, sinibuka canke Ngozi. Duca dufatana mu ntoke turabara ibarabara kugira ngo turabe yuko yodutabara, kuko twaca mu ibarabara hirya no hino abantu bose batoroshi, bafise imiheto, bafise imipanga. Twabaca hagati twatimvye. Yavuye ashavuye cyane agomba kudukubita. Twamubwiye tuti hako twicwa n'imipanga turase, uko twari batanu harimwo umuhungu se wiwe yari umusirikare, yari mu byaranje. Tugiye guhunga yari yaciye atora agashati kase kari muhira, acara kambara k'igisirikare, tenue d'exercice. Acara amaze ati wesha iyo mpuzu wayikuye? Ati je papa, iyi ni ya papa, ni tenue d'exercice, nayitoya hiri turiko turahunga. Acara twuriza imiduga tukiruko. Mwabuze muti mbega hari ibintu vyononekaye? Nta hantu haba urwimo ibintu bireka kononekara. Amazu yarasambuwe, araturirwa, amatungo atandukanye yarazimiye. Inka zo muhira, izo kwa badata wacu, amazu yose bari bafise yarabomowe, ivyarimo barabisahura. Urazi mu misozi batunga inka n'ibindi bitunga bito bito, vyose vyarariyiwe. General de Brigade Baratuza, nkaba nkorera mu gisata c'icenda bita Morale des Militaires et Relations Publiques, nkaba n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ku vyabaye Ntega Marangara mu 1988, jewe sinari umusirikare, nimugire ngo mpava mvuga byinshi ku gisirikare kuko sinari bwacinjire. Mugabo havuzwe byinshi ku gisirikare, ndaza kugira bike bike nzi, kandi kiri naco simvukayo. Jewe mvuka mu ikomine yahora ari Rusaka, ubu Nyabihanga, turi mu Nyabihanga, muri Mwaro, buri n'Igitega, murumva ni kure yaho. Ariko bimwe bimwe nk'umuntu yari mu ishuri, nari mu ishuri ku ishure ahi Bujumbura mu Ndara, yitwa Nirisengagara, yahore Ecole Normale de l'Etat. Niho natanga mu mwaka w'indwi kuva 1982, nangeze mu mwaka w'11. Tuhejeje tuza twumva ibintu byabaye Ntega Marangara, ndi mu ikonje, twari mu kiruhuko. Mugabo imbere yaho nagomba ndababwire dusangire gatoyi n'abavuze ico bita les signes précurseurs, kuko nico gikomeye. Turaba umuzi ko mu intervention yavuzwe, umuhutu ariko aravuga urumva ico avuga, umututsi kumva ico avuga. Mugabo kugira dukize
canke tumenye ukuri nibaza yuko les signes précurseurs kujya mwakivuze muti abari mu ndaro hari hifashe gute kuri Isengagara mu 87 ariko mpeze umwaka w'icumi twarabonye ibimenyetso by'abanyeshuri baja hamwe bakagira ibintu by'ushaka kugumuka kugira ibintu by'amagreve byari bikaze mu mashuri yisumbuye ico gihe twebwe bamwe batagira influence kumbure mu banyapolitike canke biva ahandi nari no mu bantu barongoye abandi hejuru twarabyankirijemwo kuko uri mwaka w'icumi wagira uti bagize greve jewe nunguka mwiki gushika naho bahakwa kudukubita ngo murabahemu mugabo hari hinyegeje inyuma ikintu ubona yuko hariho manipulation y'ugwaruka kandi iyo byava hari higituma hariho mareze mu gihugu igacishikira rero ugwaruka ku buryo rero byagiye ukaza wumva y'abandi mashuri hari aho byakunze bakamenagura ibintu bikava ku ntandaro ivy'ukurya babagaburiye nabi ngo babagaburiye bikeyi mugakumbure muhira hariho n'utabironka mugabo rero kubera bakabuye ukazusanga hariko hari ibintu by'imigumuko kuri ene rero ayo yari Isengagara twabiburije mu biranga ibintu bipfuvye mugabo tugize mu 11 mwaka tuhejeje niho twaza twumva ibintu byabaye intega maranga ati mwikonje tugarutse hariho bagenzi bacu abanyeshuri bava ntega marangara cyane cyane iri mu Kirundo yari ntega batagarutse sha turabaza tuti hari uwitwa Polepole bamutazira Polepole tuti yagiye hehe umunyakireba tuti Polepole yagiye umuntu akunditse kuri ene yadutera inkuru akavuza ingoma yari imbere mu bintu byinshi turamurondera turamubura gushika n'ubu ntiyagarutse sinzi ko akiriho ngo ari mugeze muri Canada Imana ishimwe ko akiriho urumva yari yatubaje gose kumva umuntu twari dusanzwe tuzi yadutera inkuru iyo yagiye rero ntega maranga ribaye twebwe aho twari bace bavuga bati 72 yadukoze ko mu ntara yacu aho twari bace bagira ati ni 72 igarutse tuza twumva ijambo ry'ihumure ku radio mugabo bati bavuze bose ngo bahumure ico gihe president yaravuze yari Buyoya ijambo ry'ihumure bati muhumure aho muri mwese abandi basigaye barahumuye mugo wumva aho inganda zari zatikiye kari kabaye hari ntega marangara rero iki ko bavuze abasoda havuze intervention y'abasoda n'umusirikare sinoreka kugenda kureka ico mvuze igisirikare cico muri ico gihe je nace ninjira mu gisirikare mu 1989 umwaka umwe ntega marangara yabaye mugasi ninjiye kubera habaye ubwicaye muri ntega maranga ninjiye kubera imvuzi wanje ntobabwira mugana nkunda kwigisha ko ndigisha mu makaminuza igisirikare ntigishobora kuja ahantu kidatumwe ko kandi atacabaye nta na hamwe bavuze bose yuko igisirikare cyagiye gitangura kwica abantu kandi no kugenda kwica abantu sinibaza yuko hari watanze itegeko yuko atigenda mwici kenshi usanga bavuze batigenda mwenterevene hagaca habaho abantu barenga amategeko canke hagize umutegetsi yavuze ati genda mwica abantu uwo mutegetsi yobibatswa musanzwe igisirikare uko ndakizi uko ndabizi uko tuciga bavuga bati genda mukingire abantu abene igihugu n'ivyabo byose murabe muje hagati bagiye gutemana bagiye kugira ibiki mu bibake mubabuze mugabo ukugene byagenze numvise yuko bisha abantu bakakoresha amabayonete bagakoresha iki ingoho ibyo ni bibi cyane mu gihe byabaye ngira abo babirongoye muri ico gihe nimba bakiriho
murashobora kurondera amazina biranditswe uwatwara ibatayo bari 4e batayo komando y'Ingozi muri ico gihe bariho, hariho abategetsi bariho ba gouverneur, hariho n'abandi barashobora kubaha intumbero bakavuga intervention bagize ukugene yakozwe. Ntibavuge bati abasirikare biraye mu banyagihugu bica gutyo aveuglement bari no kwita yuko ari detuerie selective bigenze uko yo ari ngorane. Numvise ahandi naho bavuga bati abatutsi baravuga bati baratumaze baradutema barakasha imipanga. Abahutu bati hariho inyigisho z'imbere y'igihe. Urumva rero ibintu bene ivyo bitanguye muri societe kuba hakaba bamwe bamenya amajambo n'integuro y'ibintu abandi bakabahisha bakabimenya ni intandaro yo gutangura gucanamwo hama hagaca haba ikintu umuntu atateguye. Burya rero si vyiza nibaza ivyo vyabaye ukuri kurakenewe kumenyekana mwumva yuko hakiri igipfungu bamwe bagira bati bimeze uku abandi uku. Rero iki kiganiro mwateguye ni ciza cinda hamenyeye vyinshi ntubona nuko nganako vyinshi nabwana bimenye hari ivyo numvitiye nga mugabo dushobora gukorera ko n'ahandi kugira ngo dukinge amabi twagiye turacamwo ntibizosubire kuba mu gihugu cacu.